iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu rino yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubagezaho amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Na makuru tuzagaruka ku bisata vyinshi bigiye bitandukanye harimo igisata c'intwari bere ndetse n'igisata c'ubutungane. Murano makuru turaza kugaruka ahanini ku ngingo yafatiwe mu nama shikiranganje igitega ijanye no kwimura Burundi abanyagihugu mu Gatumba bivuye kwiduga ry'amazi kiyaga Tanganyika. Ni mugihe kandi hari umwe mu bategetsi bakomeye cyane bo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD avuga ko nubundi nawe yigeze kuyaga n'umwe mu bategetsi bakomeye bo mu mugambwe uri ku butegetsi bagishika mu gihugu, akaba aribwo uwo mugambwe akaba rumaze umwaka umwe uronse ubutegetsi. Hari mu ntango z'umwaka w'ibihumbi 2006 ngo umutegetsi yatangaje ko hari impanuro zikomeye abashinwa bari bahaye indongozi z'umugambwe kugira barabe uko bazoshira mu migambi igihugu cokorerako. Ati uwo mutegetsi yambwiye ko mu vyigwa abashinwa bagize ku gisagara ca Bujumbura ngo basanze hari uruhombo rukomeye cyane ku gihugu kuba hashizwe igisagara abantu babamwe mu gihe kirya kiyaya cari kuberwa hashizwe amahegitari y'uburimyi, kuko kirya kiyaya gifise ivyankenerwa vyose kandi bidasanzwe vyotumwa umwimbu waho woba mwinshi rwose kandi ukaboneka mu mwanya muto ugereranije n'igihe ibiterwa bitwara birimwe ahandi. Uti muri ico kiyago n'abashinwa babwiye uburongozi bw'umugambwe CNDD-FDD ko hamwe kirya kiyaya co ku kiyaga Tanganyika cokorerwamwo uburimyi umwimbo wonyene wohava woshobora kugaburira abarundi bose n'ibice bimwe vy'ibihugu bibanyi bakaronka, hakaboneka kandi n'ibishorwa mu mahanga. Uti uwo mutegetsi vyaraboneka ko uwo mugambi yawushimye cyane, ubona ko nawe ari mu barundi bakunda ivyo kurima. Niho rero ngo yabazwa ingene abona vyo kunda kwimura abantu ukabakura mu gisagara kandi ubuzima bw'igihugu ariho buhagaze. Aha rero niho yaciye amwenyurira aca atangaza ati burya umugambi ugoye gutangura ariko umaze kuwushira mu bikorwa ubona ibintu vyikora kuko Imana icihezagira. Ati yaciye ambwira ko umugambi wa CNDD-FDD ugira utanguza umugambi uzocisha muri leta iwukomokako, uwo nawo ukazobujanye no kwimura ibisata bikomakomeye vya leta bimwe bikenerwa n'abantu benshi cyane. Uti uwo mutegetsi yambwiye ko igituma abantu benshi bahurumbira kuba mu gisagara ca Bujumbura ndetse ni Bujumbura badakurikira ubushoye canke amazi y'ikiyaga, ahubwo bakurikira ibisata vya leta bisanzwe ari nkenerwa mu buzima bwa misi yose bw'abarundi, ngo nkaho baronderera impapuro z'inzira, impushya zo kugendesha ingendeshwa, impapuro zigenga ingendeshwa, impapuro ndangamatongo, impapuro mpamyabumenyi, ibitaro vy'akarorero, amashure meza. Ivyo byose rero bigaca bituma haba uruja n'uruza rw'abantu rwinshi, ari byo bituma haca haba urudandazwa rukomeye kuko ahari abantu haba hari amafaranga menshi. Nibwo rero aciye atangaza ko mu migambi umugambi uzocisha muri leta harimo kudugana ivyo bisata nkenerwa vya leta mu ntara ya Gitega. Nibwo yabajwe ati kubera iki rero Igitega? Yaciye yishura ko Gitega ari intara isanzwe iri hagati no hagati mu gihugu, ku buryo vyokorohera abavuye mu zindi ntara kuhahurira barondera vya bindi vyankenerwa twavuga, bigashoboka ko umuntu aza agasubira inyuma. Ikindi naco kandi ngo Gitega isanzwe yarigeze kuba umugwa mukuru w'igihugu ravye ukuntu yagutse nuko yubakitse, gusubira kuyigira umugwa mukuru rero ntivyogorana. Nibwo yaciye yongera kuvuga ko kugira na Gitega ntihave ica igundaniramwo abantu nka kurya kwa Bujumbura, hazoca higwa ibindi bisata vya leta bishirwa mu ntara zose kugira ababikeneye babironkere iwabo, gutyo bibakuremwo kugira umutima wo kwimuka. Uti mu vyihutirwa kwimura ico gihe haravugwamwo ibiro vy'umukuru w'igihugu, ubushikiranganje bwose, inama nshinga amateka na nkenguza amateka hamwe na vya bisata nababwira haruguru. Gutyo inyuma y'imyaka mike Abanyabujumbura baduga Igitega kuronderayo ivyangombwa bari kubisanga baduze kwegera ivyari vyatumye bamanuka i Bujumbura. Atera ico gihe nibwo uwo mutegetsi yavuga ko kugira uwo mugambi wihute yari yavuganye n'abagwizatunga batari bake bari guca batangura kubaka inzu z'uburaro zari guhabwa abakozi ba leta ku ngurano bazoriha bukebuke, nka kurya umukuru w'igihugu Bagaza yari yarabikoze kuri zirya nzu zo mwi Shantanya Igitega canke mu Ngagara i Bujumbura.
ati yambwiye ko bari guca bafata ingingo ko atawusubira guhabwa uruhushya rwo kubaka inzu yo kubamwo i Bujumbura kiretse ushaka kwashinga uruganda kuko Bujumbura ari kuba yamaze kuba akarere k'ishikiro ry'ibidandazwa biciye mu kiyaga Tanganyika. Uti buhoro buhoro rero uko abarundi bari kugenda bava mu gisagara ca Bujumbura bimukira Igitega, leta yari gucifata ingingo yo guha umuzibukiro abari basanzwe bafise amazu n'amaparasera kugira leta yahakorera imigambi y'iterambere kandi bigaca vyoroha kuko wemeye guheba inzu y'i Bujumbura nawe yari guca yemerwa guhebegwa iyo yahawe nk'ideni Igitega. Gutyo rero Bujumbura ari gusigara igisagara. Bujumbura ari gusigara igaragara n'abake basigaye bagahabwa imizibukiro bakimugwa mu bindi bibanza biri kure ya kirya kiyaya. Ati kubwo mutegetsi ngo inyuma y'imyaka 10 rero yarabona ko Bujumbura ari kuba yose yagiye mu minwe ya leta gutyo wa mugambe buri myuga cutangura mu myaka 5 abarundi bakaba bari kuba basigaye bimbura umusesekara bagahako n'ibihugu bibanye kuko buri bwari kuba bwahagurukiwe gutyo n'irindi terambere rigaca rikurikira. Uwo munywanyi kandi w'umugambwe CNDD-FDD akavuga ati ntawuzi ico Imana yakoreye ivyo kuduza amazi ya Tanganyika kugeraho biba ikiza gituma abantu bahunga, ariko ku ngingo niraye numvise ko bagira bimurwe ubutakigaruka vyaciye binyibutsa uwo mugambi wa leta naganire n'uwo mutegetsi kuko hari igihe boca bawufatira ku gace utangura kuja mu ngiro, ariko ngo kubwiwe igica kimutuma abona ko ivyo bitokunda ngo nuko uwo munsi abakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi bafise amabanga akomakomeye y'igihugu bawufashe ino ngingo badafise umutima rugabo wo gukunda igihugu bigezaho kiretse amajambo bavugira mu makoraniro bikaba ivy'akarimi atari ibiva ku mutima no mu bwenge. Yaciye aheraheza avuga ati mu vy'ukuri CNDD-FDD n'imigambi yayo nabonye ico gihe mu mwaka wa 2006 canke se bakija ku butegetsi. Uti iratandukanye ati ndabona iratandukanye cyane na CNDD-FDD ndiko ndabona ubu munsi nubwo womengo abari bayirimwo ico gihe baracari babandi ngo bashobora kuba barahindutse canke barashaje ngo ntawo bimenya. Iyi ngingo yari yafashwe mu mwaka wa 2006 biravugwa ko n'ubundi ariyo ishobora kuza gufatirwa aba bantu begereye iki kiyaga ndetse n'ikiyaga Tanganyika aho satewe n'iduga ry'amazi. Leta igaca ifata ingingo yo kubimura ikabajana mu bindi bibanza cyane ngo abafise amahera yabo menshi cyane bakimukira mu gisagara ca Gitega abandi bakaduga mu zindi ntara gusa n'ubundi kiriya canya cyatewe n'imyuzure ndetse n'iduga ry'amazi kiyaga Tanganyika naco kigakoreshwa ibindi bikorwa vy'iterambere nk'uko bivugwa. Reka kandi no makuru yacu tuyabanzarize mu gisata c'ubutungane bati mu gihe atokurikiranwa n'ubutungane kugira ngo ahanirwe amakosa yakoze yatumye igihugu cambikwa urubwa kigasuzugwa mu makungu ntaco bizoba bimaze gutanga imihoho kwiwe. Uwo ni Jean Paul Manirakiza avugwa n'abanyagihugu yahora arongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaboko basketball mu Burundi FEBABU yatanze imihoho kuwa 5 w'indwi iheze. Nkuko tubisanga mu ikete ryigwe yandikiye abagize inama ya bose n'urwego nshingwabikorwa rw'iryo shirahamwe basketball mu Burundi FEBABU avuga ko yafashe iyo ngingo bivuye ku mpamvu ziwe kandi afatiye no kuvyo yasabwe na bamwe n'abandi atigeze avuga abaribo. Ivyo akaba yarabikoze nyuma y'imisi mike iryo shirahamwe rihagaritswe vy'imfata kibanza n'ingingo y'ishirahamwe ry'urugo rukino kw'isi FIBA. Nkuko biri mu kete ryari ryarungikiwe urongoye FEBABU ikigenekerezo 12 ndamukizo umwaka wa 2024 akaba hari nyuma yaho umugwi wa Dinamo wankiwe kubandanya higanwa biturutse ko wanse gukina wambaye umwambaro wanditse ko Visit Rwanda. Ijambo ryari ryashizwe kuri iyo myambaro kubera igihugu cy'u Rwanda arico cari cyatanze imfashanyo yo gushigikira izo nkino zari ko zibera mu gihugu ca Afrika y'Epfo mu kwezi kwa gatatu. Guhera ico gihe rero hakaba haciye haduka kutumvikana mu ishiramwe FEBABU mbere binatuma bamwe mu ndongozi batanga imihoho nkuko zari zasiguwe n'urongo ishiramwe ry'umupira w'amaboko basketball kw'isi FIBA akaba ari yagirije ishirahamwe ry'umupira w'amaboko basketball mu Burundi ko habaye kurenga ku mategeko mu vyo bagirizwa. Akaba ari nko kuba mu rukino rwa mbere umugwi wa Dinamo waranyegeje ahanditse Visit Rwanda binyuranye n'amategeko agenga ihiganwa. Akaba kandi yaribukije ko abarongoye FEBABU ari bo bari basavye ko utohirahira ngo ukine wambaye umwambaro uriko ivyo vyandiko. Yamara naho biruko Burundi ngo burafise ikiringo cyo kwisigura canke
kugira ico bivuze kuri iyo ngingo hatarenze uyu munsi igenekerezo ya 2023 ku kwezi kwa kane k'uyu mwaka mu kurindira ingingo zizotomora ibihano ntabanduka. Ni mugihe bamwe mu rwaruka babona ko ivyo vyose ari ingaruka z'uko leta y'u Burundi yamigenda irivanga mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu, bati ntivyumvikana kandi ntibitahuritse ingene nk'ivyo vyari gutera ikibazo bigatuma ubwira n'ubukerebutsa abakinyi b'umugwi Dinamo vyari vyatumye bashika ku rwego nk'ubwo bari bageze ko binigirwa mu menshi, ngo ntaho rero vyakabaye ko ivya politike bishirwa mu nkino z'urwaruka. Ku bw'urwo rwaruka bakaba bamenyesha ko ivyabaye ari uguca intege urwaruka no gusuzuguza igihugu n'abarundi mu makungu. Tubibutse ko uyu Jean Paul yaratuye muri ayo mabanga mu kiringo c'imyaka 4 n'inama ya bose yari yabaye ku igenekerezo y'umunani Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2021, akaba atanze imihoho kubera amakosa ateye ubwoba yakoze arimwo n'ubusuma bw'amafaranga yagirizwa kuba yaranyonoye yagisigaje ikiringo c'umwaka wose urenga. Ni mugihe bamwe n'abandi babona ko mu gihe atokurikiranwa no gutungana kugira ngo haregwa amakosa yakoze yatumye igihugu cambikwa urubwa kigasuzugwa mu makungu atace bizoba bimaze gutanga imihoho kwiwe. Aya rero niyo makuru yaragizwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuzocikanwa n'adushikiriza, usangiza no makuru bagenzawe kandi aho baherereye hose kugira ngo nabo batoja bacikanwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Iya niyo makuru yaragezwe ko rero muri kano kanya, nandi menshi turiko tubategurira mwese nimuze kuja kure no Muhuza TV. Imana ibahezagire.